Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muherereye kuri mwese wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese tunezerejwe no kubaha kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye kandi tubipfurije gutangura umwaka mushasha w'ibihumbi 2024. Nizere ko rero umerewe neza aho woba uherereye hose, kandi reka rero nsubire ndaguhe kaze kuri wumviriza amakuru yacu uri ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, na mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu. Tubahe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Mbahe kaze rero mwese, reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri we wahije gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora. Aka niko karyondo gusoma muri kumusi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazujyana nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndababwira ukuri rero, aya ni amakuru mbibutse yuko avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Gushika ubu rero ku munsi w'ejo ubwo nanone ikibuga c'indege cafatwaga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Kongo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaciye arungikira ikete umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye musaba kongereza ingabo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bidatevye rero amabatayo atari make rero nubwo bitaramenyekana ibitigiri vyabo, hakaba nanone hiteguriwe nanone kurungika abo basirikare mu nyuma z'uko rero ku munsi w'ejo ariho nyene abambere batanguye gushikako isaha z'umugoroba nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero tuze kubigarukako. Bikaba mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yahinduye ingingo, aho avuga yuko nanone atagiye kugwanya umugwi wa M23 ahubwo agiye kugwanya igihugu kibanye c'u Rwanda. Ivyo rero bikaba biri mu vyavugiwe mu nama ikomeye cyane kadondora yabereye mu biro vy'umukuru w'igihugu, aho nanone yari yitabiriwemwo n'abategetsi bakomakomeye abari nanone mu gisirikare n'intwazangabo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nkuko amasoko yacu avyemeza. Mbibutse yuko rero umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuce bataziranda kugarika Colonel Senateri Reveri yarundi kuriyo urongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Gushika ubu rero bari batumiwemwo muri izo nama, ariko nanone ntibitavye. Gushika ubu rero hakaba hibazwa nanone imvo z'ivyo vyose. Perezida Evariste Ndayishimiye rero yoba ajeje kugambanirwa mu nyuma z'uko abategetsi bo nga mu gihugu cacu Burundi babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atangingo ibereye ashobora gufatira abene igihugu. Bakaba rero bagiye kwifatira mu minwe ivyo bibazo bitandukanye vyo kwifatira mu minwe ibijanye no gutwara abarundi n'igihugu cacu c'u Burundi, no gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho mu nyuma z'uko babona yuko ataco ashoboye kuzoshikiriza ku banyagihugu. Munyemere rero ivyo vyose tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane. Bibaye mu nyuma z'uko rero n'amagara yiwe agerame mu nyuma z'uko abahanuzi biwe bamusaba kutazosubira kugirira ingendo hirya nino mu migabane y'amakungu ya kure, bivanye nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zejeje kumuvuga ko ibijanye nuko yanse abaryamana bahuje ibitsina. Mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane yajeje kudushikira ari ibintu biteye ubwoba. Muze kunyemera tubigaruke ko Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko rero yashikiriza yuko rero abaryamana basangiye ibitsina nanone abo bose aba ari ivume ku gihugu cacu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero uko ejo twabandanije tubashikiriza nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuvugizi akaba yaciye afata ingingo ikomeye cyane mu nyuma z'uko rero mu ijambo rikomeye cyane yashikirije yuko ivyo vyose Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuvyishura. Muze kunyemera rero navyo nyene tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye mu buryo bw'idonido, aho nanone ayandi makuru turi buze kubashitsa ko turi buze kugaruka ko mu buryo bw'idonido ari uko akanama kajejwe gutegura amatora muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Seni kafuse ivyavuye mu matora mu turere tumwe bivuye ku bimenyetso kabonye vyerekana ko amatora atakurikije amategeko. Munyemere rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye, aho nyene tujya dutange umuco kubiriko birakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi n'ibindi bintu bikomakomeye, aho nanone intambara y'akarere ka Afrika y'ubuseruko igiye gutangura mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye
gushika ubu rero wewe abandanije kurungika abasirikari aho nyene ikibabaje kurusha vyose mu nyuma z'uko rero yagirije igihugu kibanye c'u Rwanda kuba co bakiriko kirakorana n'umugwi w'iterabwoba wa nanone wa Red Tabara ugwanya leta y'igihugu cacu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane wewe kwigwanira n'u Rwanda abicishije kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Mu nyuma z'uko rero abihweza ivya politiki nga mu gihugu cacu Burundi bamenyesha yuko nanone carte géographique nanone iriko iratangwa ku basirikari bacu b'u Burundi bashitse muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bariko barayironswa n'umugwi wa FDLR ugwanya igihugu kibanye c'u Rwanda. Mu nyuma z'uko rero ivyo vyose bejeje gushika mbibutse yuko inijyane zibandanije ngaha mu gihugu cacu Burundi ku bategetsi batari bakeye aho biboneka yuko Colonel Santere Reverien Ndikuriyo n'urongoye igisirikari cacu Burundi General Prime Niyongabo mu nyuma z'uko rero babona yuko nyene icubare General Major Evariste Ndayishimiye ariko arabasuka mu mucanwa na cane mu ntambara idasiguritse yibonekejemwo mu nyuma z'uko vyatanguye agwanya umuri wa M23 ariko nyene akabafasha ingingo ikomeye cyane yo kwimukira mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Birababaje cyane rero ivyo twaraye tubonye mu nama ikomeye cyane yari yakoranijwe n'abagenerale bakomakomeye zimwe mu ntwazanga z'umugambwe uri kubutegetsi CNDD-FDD n'ibindi bihangange bitandukanye muze kunyemera dutange umuco kuri ibi vyose. Perezida Evariste Ndayishimiye arajeje kuronswa indege za gisirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bivugwa yuko zitegerezwa gushika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni kuzihemvo amakuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido aho nyene tugeraho dutange umuco kubihejeje imisi itari mike y'ibivugwa uko twama tubikora. Mbaye kaze rero nizere ko waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazojya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero nubwo biruko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika arategerezwa kwitaba abahinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara yiwe. Ni inkuru rero ibabaje cyane yavuye mu biro vy'umushikiranganje aho nyanone bimenyesha yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika afise ubugwayi bukomeye cyane nk'ubwahora bufiswe n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere n'ubundi General Alain Guillaume Bunyoni. Ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi nakamara maza munyemerere tuze kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabategurireka munyemera amakuru yacu tuyatangurire kuri aya makuru akomeye cyane twababwiye mu fiyefunyo aho twababwiye yuko leta zunze ubumwe za Amerika nanone irababaje n'amajambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yatangaje ko abahuza ibitsina babisangiye bakwiye kwicishwa amabuye. Ivyo tubisanga mu itangazo ryashizwe abona kuri uyu wa gatatu uheze na Matthew Miller umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika nanone ziratewe umutima uhagaze n'amajambo akomeye cyane ya Perezida Evariste Ndayishimiye yibasira bamwe mu Barundi bari mu buzima butari bwiza ndetse banakumiriwe mu kibano. Ni mu nyuma z'uko rero niko Matthew Miller umuvugizi wa leta zunze ubumwe za Amerika yashikirije imbere y'abamenyesha makuru n'abanditsi. Miller rero yarongeye agira ati turahamagariye muri rusange abategetsi b'i Burundi kwiyubahiriza na cane uburenganzira n'agateka ka buri Murundi wese. Tubamenyeshe ko kwa 29 Kigera mwaka 2023 mu kiganiro yariko aha abamenyesha makuru mu ntara ya Cankuzo Perezida Evariste Ndayishimiye yari yamirije abo bahuza ibitsina babisangiye aho yavuze ko vyari bikwiye ko umuntu wese afashwe yagerezwa ico caha yoshigwa ahabona Abarundi bakamubona bakamushira ku kibuga c'umupira maze bakamutera bose amabuye kuri ivyo vyose baba bakora nanone ari ibitera soni. Perezida Evariste Ndayishimiye rero mu nyuma zo gufata iyo ngingo ikomeye cyane nanone nivyanezereje Abarundi batari bakeye nubwo nanone harimwo bamwe nk'abari muri Ligue Iteka vyateye agashavu. Gushika ubu rero ibintu bibabaje cyane nuko rero yagize ati ndababwije ukuri nimba ibihugu nanone rutura birahatira ibindi bihugu bikiri mu nzira y'iterambere kwemera ubugenzi na cane uko abasangiye ibitsina bobana ibi vyose rero batavyemeye ko atamfashanyo bazoronka bayitwima. Perezida Evariste Ndayishimiye bishikirije nanone yihagaze ko na cane ko twebwe ngo ntidushobora kwemera iryo vumwe. Birababaje cyane rero
ubwo nanone leta zunze ubumwe za Amerika zoba ziriko ziraduhatira ivyo vyose. Ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero ndabibutse yuko leta zunze ubumwe za Amerika zari zejeje iminsi itari mike zidushigikiye mu bikorwa bitandukanye n'ivyo kurungika abasirikari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ibindi bihugu vyari vyatangaje yuko rero ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari ibintu biteye ubwoba kandi bidasiguritse, mu nyuma z'uko leta zunze ubumwe za Amerika zozo nyene zariko ziradushigikiye bivanye nuko nazo nyene ziri ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi rero bikaba bigiye kudukwigira akarambaraye bivanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaratezwe agatego gakomeye cyane. Muze kunyemera rero ayo makuru tuze kuyagaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye bibaye mu nyuma z'uko rero reka tuyerekeze amakuru yacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane adushikiye ari uko akanama kajejwe gutegura amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo CENI kafuse vyavuye mu matora mu burere butandukanye, mu nyuma z'uko rero mu turere tumwe na tumwe nanone bivuye ku bimenyetso kabonye vyerekana ko amatora atakurikije amategeko. Iyo rero ni inkuru yamenyekanye ku munsi wa gatanu, mu gihe nanone CENI ivuga ko ivyegeranyo vy'amatohoza yakozwe vyerekana ko mu matora y'abashinga amateka benshi bahiganirwa ivyo bibanza nanone bigiye vyabayemwo ubusuma, kubera ko iyo ntsinzi nanone yabo ikaba yabaye imfabusa. Biri mu nyuma z'uko rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo hari mu bibazo bitandukanye mu ngorane zitandukanye z'uko igisirikari ciwe kiriko kirabandanya ibikorwa bitandukanye vyo kugerageza kumutembagaza. Intsinzi y'abashinga amateka bashika 80 yabaye imfabusa mu burere butandukanye nka Kwilu, Yokama nanone Ubangi na Equateur nk'uko amasoko yacu avyemeza. CENI rero kandi yavuze ko amatohoza yakozwe n'abakozi bayo yoyo nyene gushika ubu rero yabonye ko habaye ko nanone ukurenga ku mategeko agenga amatora hamwe no guhungabanya umutekano hamwe rero muri utwo turere. Mbibutse yuko rero mu nyuma z'ivyo vyose umwe rero mu bategetsi ba CENI Patricia Nyasa agira ati akanama kajejwe gutegura amatora CENI karabandanya kwakira ivyegeranyo vy'ibintu vy'abanyagihugu vyononekaye co kimwe rero n'ibikoresho vy'amatora. Ibivugwa ko abantu nanone igitigiri cabo bari bafise ibikoresho vya electronique bakoresha mu gutora hamwe rero n'ibitero ku bakozi ba CENI. CENI rero kandi ivuga ko iriko nanone iragira amatoza ku bakozi bayo bagize uruhara rukomeye cyane mu kurenga ku mategeko agenga amatora muri ico gihugu ca Kongo. Mu gihe rero ako kanama kajejwe amatora kakibandanya amatoza ivyerekeye nanone abagizwe ko ingaruka ikomeye cyane nayo matora bari mu minwe y'abajejwe umutekano hamwe n'ubutungane, aho nanone vyitweze ko ahagiye nanone kuba abashirwa ko nanone imbere y'intani. Mu nyuma z'uko rero hagati aho sentare ijejwe kubahiriza ibwiriza shingiro ribandanya na cane kumviriza urubanza no guhakana ivyavuye mu matora ku itariki ishika 20 kigera mwaka wa 2023 nanone guheze. Rwashize rero hagaragara na Theodore Ngoyi yitoza ku giti ciwe mu matora ya perezida mu gihugu kibanyi ca Kongo. Muze kunyemera rero ivyo nibindi tubandajya tubibashitsa ko muri aya makuru akomeye cyane tuba tugenda tubatohoreza kandi tukabatosorera tubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Reka twigarukire rero kuri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nk'uko twebabwiye ku munsi w'ejo, aho nanone muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gatondo ariho nyene hazindutse inkuru ikomeye cyane bivuga yuko General Kifka nanone yafashe ikibuga c'indege ca Kamina nk'uko amasoko yacu avyemeza. Mbibutse yuko rero uyo mu generale yahora ari Somambike wa Kabila nk'uko bitangazwa n'ibimenyesha makuru bitandukanye n'amakuru ava muri politiki ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ayo mu generali wewe atangaza yuko atozobandanya kwihanganira intwaro y'agahoto ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Biboneka yuko rero ahejeje kwihagira ikiringo ca kabiri mu matora. Mu nyuma z'uko rero mu kurongora muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bibonekamwo yuko umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 wejeje gufata ingingo ikomeye cyane mu nyuma z'uko wihuje nanone na Alliance Fleuve Congo irongowe na Colonel Nanga. Biboneka yuko rero umwanya ku mwanya ari ibintu bikomeye cyane. Felix Antoine Tshisekedi arafise ico bagikomeye cyane kandi aratewe umutima uhagaze n'igihugu kibanyi ca Kenya mu nyuma z'uko abona yuko iryo shira hamwe nanone
nanone ryabandanije muri ico gihugu ca Kenya, aho biboneka yuko Alliance Fleuve Congo yarahiriye gukurako intwari ya Gautoro muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Bibutse yuko rero n'abanyagihugu batari bakeyi batanguye kwiyongora kuri nyene icubahiro mukuru w'igihugu ca Congo Felix Antoine Tshisekedi. Abenshi muri bo abo banyagihugu nanone bakaba bashigikiye umari wa M23 mu nyuma z'uko rero babona yuko M23 ifise ico iriko iragwanira cane ko umwanya yoshika ku butegetsi ishobora nanone gushira nanone ibintu bikomeye cyane muri ico gihugu, kandi ikabandanya amabanga yayo ijejwe yo kugarukana amahoro n'umutekano no guha ijambo abari bujijwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Abihweza ivya politiki bo bavuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuhinga mu vyerekeranye ya gisirikare nanone waba harateguwe nanone umugambi ukomeye cyane wo kuvuga yuko M23 iriko irabandanya kwigarurira bamwe mu bajenerali kugira ngo izobone uko ibashira ko ishano, nk'ibindi rero vyagiye bivugwa mu nama ikomeye cyane yahuje abajenerali ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Gusa nanone abihweza ivya politiki mu karere k'ibiyaga binini bobo bakamenyesha yuko ivyo bitoca bikunda bivanye nuko M23 nanone ifise ubujanja nanone nk'ubwa Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko wewe yama avyiyemera. Mbemerere yuko rero turibuze kubashikiriza ko ikiganiro gikomeye cyane twagiranye n'umujenerali akomeye ngaha mu gihugu cacu Burundi, ariko nanone yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo kwinjira muri iyi ntambara abategetsi bo ngaha mu gihugu cacu Burundi batamushigikiye, mu nyuma z'uko rero wewe yasabaga inama nshingamateka na nkenguzamateka gufata ingingo ikomeye cyane yo kumurekurira gukora ico yoba ashaka cose mu bikorwa bitandukanye vyo gutangura intambara. Hagati aho rero umugwire Tabara ndabibutse yuko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe avuga yuko woba ufise ibirindiro mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Birababaje cyane rero niba umugwire Tabara woba utera igihugu cacu c'u Burundi nanone uvuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo na cane ku rubibe rudafise aho ruhuriye n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Hakaba rero harimwo igipfungo cinshi cane aberekeranye nanone ivyerekeranye na politiki bikatomora yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ariko arishirako nanone umucanwa bivanye nuko umwanya ku mwanya ibintu bikomeye cyane. Bibutse yuko rero mu misi iheze dufatiye ku igenekerezo rya 5 Nzeri umwaka wa 2024 igihugu kibanye c'u Rwanda catanguye gutangaza yuko rero kiriko kiragura ibigwanisho nanone vya kirimbuzi bituruka mu gihugu nanone iriya hirya nk'uko amasoko yacu avyemeza, bituruka rero mu bihugu vy'amakungu ya kure nk'uko nanone tubikura kubimenyesha amakuru bitandukanye vyo mu gihugu c'u Rwanda, nanone tukabikura no ku rubuga rw'igisirikare c'u Rwanda, aho nanone vyemeza yuko gushika ubu rero muri ico gihugu c'u Rwanda bihajejeje kuronswa nanone intwaro zikomeye cyane mu nyuma z'uko rero ivyo bigwanisho ari bitama biboneka ngaha ku mugabane wa Afurika. Ndabibutse yuko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zozo zahejeje gufatira ibihano ico gihugu kibanye c'u Rwanda mu nyuma z'uko rero zitariko ziravuga rumwe n'ico gihugu, ariko gushika ubu rero vyahejeje kuyangaraho na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zejeje kumufatira ibihano mu nyuma z'ijambo rikomeye cyane yashikiriza nanone mu cankuzo ubwo nyene yiyamiriza abahuza ibitsina babisangiye. Muze kunyemera rero tuze kugaruka kuri ayo makuru akomeye cyane uko twabibateguriye, nanone turibuze gutanga umuco kuri ivyo vyose biriko vyama bivugwa nga mu gihugu cacu Burundi n'ibindi biriko birakwiragizwa. Turibuze rero gutanga umuco imbere y'umumenyesha makuru wacu hakomeye cyane yagiranye kiyago na bamwe mu basirikare biyumvira yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kwinjira muri uru rugamba mu nyuma akarugwana wewe nyene ubwiwe, ubwo nanone abasirikare bazoba bahejeje kumureka akaja mu rugamba yishoye imwe mu nyuma z'uko rero wewe adatangaza ico agwanira. Ivyo byose rero biraheza bigatera abasirikari bacu agashavu mu nyuma z'uko babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero intambara yishoyemwo ari intambara iteye ubwoba na cane ishobora gukwega umucanwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hagati aho Perezida Evariste Ndayishimiye yasavye mugenzi we wa Congo Felix Antoine Tshisekedi gutunganya ibikorwa bitandukanye bijanye no gutangura intambara. Mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye hataramenyekana impamvu nyamukuru yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza yuko nanone atagiye kugwanya umuhari wa M23 nk'uko vyahora, ahubwo agiye kugwanya igihugu kibanye c'u Rwanda. Bariko rero baramubaza niba igihugu c'u Rwanda co bakiri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo biboneka yuko ariho ararungika abasirikari canke se yo bari ugufashanya n'umugwi wa FDLR ugwanya leta y'u Rwanda, akaba ari nayo mvo nyene yoba atomora yuko yoba agiye kugwanya igihugu kibanye c'u Rwanda kandi nanone binyuze muri Republika
Repubulika Iharanira Intwari Rusangi ya Kongo. Mbibutse yuko rero umwe mu basirikare ariko arakorana n'umugwi wa FDLR gusa gushika ubu ngubu atarashima kuvuga amazina yo kumvuza umutekano wiwe. Nanone amenyesha yuko gushika ubu ngubu rero FDLR ariyo nyene iriko iratanga nanone uduce dutandukanye kandi ibahereza karite geographique zigaragaza nanone aho nanone intambara yoca itangurira. Mbibutse yuko hagati aho igihugu kibanye cy'u Rwanda ku munsi w'ejo hatangajwe amakuru nanone aho haheze amasaha ashika 18 igihugu cy'u Rwanda kimenyesheje kandi ibimenyesha amakuru bitandukanye vyo muri ico gihugu bimenyesheje yuko hari ibigwanisho kirimbuzi nanone bihejeje kugugwa na cane vyashizwe hafi y'imbibe z'igihugu cacu cy'u Burundi n'igihugu kibanyi ca Kongo n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mbibutse yuko rero ivyo vyose turi buze kwigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye. Ntimujije kure ibiganiro vyacu nakagaruka, nizere ko mumerewe neza aho muherereye hose mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Turaza kugaruka dutanga umuco nido iyi ni Burundi News TV.